Kazi bakunzi ba Pamchano mu kiganiro Smart Mind. Nizera neza ko merewe neza kandi abibutsa yuko ufise Smart Mind kugira kure birashoboka. Uno munsi tuza kuyaga ku kwiyungunganya kugwaruka. Aho twese turabizi yuko kuva tukivuka tuba twifuza gutera imbere. Ariko uburyo bwo gutera imbere kenshi na kenshi ugasanga tuba tufise hafi yacu ariko tukabura kubukoresha. Uno munsi tuza kuyaga n'ishirahamwe ry'urwaruka yitwa MUNEPA Company risanzwe rikorera hano nyene mu gisagara ca Bujumbura, aho urwaruka rutari ruke rwagiye hamwe rurashinga umugambi. Uno munsi uyo mugambi urukura babeshaho ukabeshaho n'imiryango yabo. Kaze muri kino kiganiro cacu no munsi aho tuza kuyaga na Patience asanzwe arongoye eka yanashinze iyo shirahamwe MUNEPA Company. Ninde muntu wa mbere azi gukora gato zitesa hano mu gisagara ca Bujumbura? Ashobora kuba ari wewe. Meilleur gâteau de Bujumbura. Canke wende wikorera kuri anniversaire. Ou bien tout juste le boutique d'à côté. Toutes les façons, quoi qu'il ndigora. Pamchano TV yaje kubidufasha mu yatuge une compétition du meilleur gâteau de Buja. Au boutique ukora amagato. Canke t'as un ami qui fait ça, hebugenda umubwire ko Pamchano TV yamuzaniye une opportunité yo kumushira habona akamenyekana muri Bujumbura yose ndetse no mu gihugu cyose. Alors please, nimba uri umupatisiye wiyemera nga mu gisagara ca Bujumbura, ntutangwe kwiyandikisha muri iryo higanwa uca kuri website ya Pamchano TV, iyo nayo ni www.pamchanotv.com, hama ukariha amafaranga 50,000 ibihumbi 50. Okay? Bye! Nari nibagiye kubabwira ko murayizi umuntu azoronka ikibanza ca mbere azoba ari 3 millions de francs burundais. 1 million c'est quoi? C'est rien. Mais 3 millions, c'est quelque chose. Kaze Patience. Murakoze cyane. Mashobora kuducira ku mayange majambo make icarico ishirahamwe MUNEPA Company. MUNEPA Company ni ishirahamwe rikora ibintu bijanye na art. Turakoramwo ibintu byinshi bya art. Muri iyo shirahamwe twanashoboye no kuja hamwe turiyumvira ukuntu dushaka gukora amakwire, gutreta kwire, tugakuramwo ibyo dushaka tugomba guhingura. Yego. Kwire mu kirundi ciza ni ishato duhingura. Nkunda kuvuga ngo ingozi. Ingozi. Donc murakora ibirato mugakora ama porte-monnaie, ama ceinture, amasakoshi, amahereni yo mu nshato. Dukora ibintu byinshi. Nkuko twashoboye kubibona aho twabagendeye, twabonye ibyo musanzwe mukora. Numva nshaka kumenya niki kibazo mwashatse gukemura mu gushinga rino shirahamwe ryanyu. Ikibazo twagombye gukemura turiko turaraba ngaha mu gihugu iwacu, hari ingorane y'ubuzi. Akenshi turi ku mashuri, tukija ku mashuri abavyeyi batubwira ko tuzokora muri leta. Mugani iyo uhejeje amashuri n'ucubona ko muri leta atabuzi bwinshi buhari, usanga hari ubuzi bukeyi. Kandi uravye n'abanyeshuri biga mu Burundi ni benshi, leta niyo shobora kuba bose ubuzi. Nico kintu catumye niyumvira mbe niki nanje nokora hama kikaza gufasha n'abagenzi banje kugira twibesheho. None kugira mutangure ico ako kazi kanyu mukagatunga, mwatanguye muri bangahe? Wari wenyene byagenze gute? Nabitanguye ndi jenyene, hama mu nyuma maze kubona ko jenyene atavyo no kushoboza ndiyumvira gushiramwe abandi. Yego. Kugira murondera isoko naho ivyo bikorwa muba mumaze gukora bica bigenda gute? Isoko yacu turakoresha page ya Facebook. Hariho ama shop amwe dushiramo ibintu. Ibindi nawe tukafisa abagenzi tubiha bakabitudandariza ku ma WhatsApp, ku ma statut yabo ya WhatsApp. Nta bundi buryo buhari na kindi kibanza kiruta Facebook? Twe nk'ikibanza ca mbere dukorera ko ni Facebook na WhatsApp. Birabafasha Facebook na WhatsApp yonyene irabaha umusaruro mwifuza? Mugani ubwo atari munini cyane, mugani uravye ku buryo turonka abakiriya biradufasha bukebuke. Hama yindi muwaye dukoresha tudufisa abagenzi, turabereka nk'umwe atuguriye acereka mugenzi wundi akereka undi mugenzi, usanga twaronse isoko nyene itari ntoya. Mumaze igihe kingana gute mukora uwo mugambi wanyu?
jewe nk'ibitangwa nabitanguye muri mu ntango za 2016 hama again uvuga ko natanguye neza kubera none natanguye no gukorana n'abandi muri 2018 24 hama muratanguye gukorana n'abandi uno munsi mungana gute muri 2022 ubu turi 10 yego muga je nifuza ko mu myaka iri imbere nshobora kuba afise nk'abantu 100 dukorana yego abaguzi banyu kenshi watubwiye ko kenshi bari kuri Facebook na WhatsApp umengo hari isoko gusa ry'Ibujumbura kuri Facebook na WhatsApp mbe mufise abakiriya gusa b'Ibujumbura canke no mu ntara hagati mu gihugu murashikaye kuri Facebook na WhatsApp irakorana hagati mu ntara n'inyuma y'igihugu twarige bishika baronka abakiriya bari hanze y'igihugu hama tukabarungikira yego murakoze cyane uratubwiye yuko musanzwe mukora ubu mugeze kuri 10 kuva muri 2018 gushika no munsi muri 2022 kuri iyo myaka yose bigiye niterambere uribona gute ndabiravye iterambere rirahari vyo kuko tukitangura byari ibintu bisa nibigoye mugani kuraba no munsi kwera hajya iyo mumaze kuba benshi umwe wese aradana icumviro ciwe cy'ukuntu ikintu twakora neza nakaza usanga bikoze ikintu ciza cyane gusumba uri umwe hama ku munsi mushobora gukora nk'ibirato amasande bingana ku munsi kubera twe turafise ukuntu dukora turavuga ati no munsi tuzokora ibirato bigoye gukora cyane n'ivy'ubudede tukubwiye muri kwire dukoreye rimwe twese dushobora guproduza nk'ipere nk'ijana ku munsi mukoresha ubuhe buhinga ubuhinga dukoresha hoba hari icyuma mvamahanga mukoresha dukoresha amaboko tugakoresha turafise imashini dukoresha n'izisona gusa dufasha gusona ibintu bimwe bimwe yego niyihe ngorane nyamukuru mukunda guhura nazo mu kazi kanyu ka misi yose ingorane ya mbere niyo kubura ibikoresho ari nayo impamvu yanadutumye twiyumvira guhingura kuri iwacu ubundi ibikoresho nk'ibi hariho ibyo bitwa amasemere amashifu ubudede ni buva ngaho iwacu buva inyuma y'igihugu ni hafi ibintu dukoresha byinshi amakoro byinshi biva inyuma y'igihugu yego niwe mutayi mwakoresheje mu gutangura iyo natanguye muri 0 Tanga tacufise gute kurondera ubundi je mu gutangura kubera ndavuza drama ndavuza battery igihe natangura cyo hari muri vacances ngomba meza amashuri ndiyumvira ninaheza nzokora ndiyumvira ndabura ikintu na kimwe nokora kandi ndiyumvira eske je ndavuze ngoma ikintu nokora cofasha nguvuze ngoma nigikisha nangura ko ayigama bwa bukoni bagira ndi ku munsi ndabitangura nagiye kuri abantu babaza ndamusaba kabaho ndagakora ibageti imwe nayikoze indwi yose nayikorera mu ikaburimbi nagagira mu ikaburimbi kugira ntore kajya gatwe kako nayikoze des semaines mu nyuma ndiyumvi ndabiposta kuri Facebook abantu barakora ama commentaire bavuga ibyo bintu nibibaho wakoze nibihiri okay je nanje ariko numeze iyo ufashe ukagira commentaire mbi kuri je ubu ne courage yo gukora ugati okay ndaja kuri internet ndaraba ngene izindi paquete zikoze ndabona n'amamezire yacu ndasubira kandi na ndibuka ko ipere ya mbere nayo gushije 2000 niyo baguette wakoreye mu ibarabara ipere ya mbere hama ndaduga haragera ndaduga kuri 5000 haragera igihe pere ndazigurisha 10000 kuduga 15020 rero none ahereye haragera igihe nyene ndaronka amahera make nyene gukoresha gutanguza ibindi bintu umutayi wa mbere uvuga rero ko zari nguvu zawe umutayi wanje wavuye mu nguvu ziwanje hama hari ubufasha bwoba bwarabaye haba ku mashirahamwe dusanzwe ajeje gukurikirana amashirahamwe y'urwaruka canke inyigisho zindi mwamararonse kuva nkitangura kuva muri tufate kuva 2018 gushika 2020 nta bufasha nari bigere ndonka iyo bintu byose nakora yari kuri je abo nkoresha nabahemba ari je ni Sophie nimenye amahera ariko muri 2021 ijya fondation mugira neza yarashore ku supportingira amahera make yo gukoresha none naguze mu mashini zibiri imashini zagute iyi sona ni iponsi birato ndagirirwa ibakwe ryo kuja mu ma competition y'akaraba yarangiza innovation week ndapasa ndaronka andi mahera make
ndongereza ndagura imashini y'isoko ari nkuru muzo nkoresha nubwo nico kintu novuga ko bufasha umaze kubona. Uno munsi wo kubaza muri ico kiringo cyose iyo myaka yose umaze MUNEPA Company ihagaze gute? MUNEPA Company no munsi sinovuga ko ari nabi cyane kandi sinovuga ko ari neza kuko hari ibintu byinshi tugikeneye byinshi cyane kuko aho twifuza kugera uno munsi netse gatatu turagira. Urakoze cyane Patience. Murakoze bakunzi ba Pamchano, turumvise intango ya MUNEPA Company, ntambamye yagiye arahura nazo n'ingene yazikemuye n'umutahe yatanguranye n'ingene wangana. Nizera ko namwe muri kino kiyago tugiranye na Patient mushoboye gukura mu byinshi. Reka tuje muri cya gice cya kabiri aho tujya muri fire question. Kaze kandi Patient. Murakoze cyane. Iyo mugomba gukora ikirato n'iki kintu mwisunga? Ikirato turisunga nk'ibindi birato biba byarakozwe cyane, tukora nk'ibirato bya kera byakozwe kera tukarato tubigarukana mbwa bikoze ku bundi buhinga bwa none. Iyo muriko murakora ikirato ni ikihe kibazo mukunda guhura naco? Hari igihe twifuza gukora ikintu tukabura ico gikoresho, nk'ubu dufate umukiriya ashobora kuzanira ati je shaka iki, ico kintu urabona ko ushobora kugikora mu gace buri gikoresho cyacu gikoresha. Mu myaka 5 iri imbere ushaka kubona MUNEPA Company igeze? Mu myaka 5 iri imbere nshaka kubona MUNEPA Company iri mu gihugu cyose cy'u Burundi. Mu myaka 5 iri imbere abakozi bawe ushaka ko baba bangana gute? Mu myaka 5 iri imbere nifuza ko mba nkoresha 5,000 by'abakozi. Murakoze cyane Patient. Murakoze nawe. Tubashimira kuri uno mwanya mwaduhaye muri Pamchano mu kiganiro Smart Mind. Turizera neza ko muzoshika kure kandi turabibyifuriza. Murakoze cyane. Murakoze bakunzi ba Pamchano n'abakunzi b'ikiganiro Smart Mind aho mwerereye hose. Nizera neza ko twashoboye kugirana ikiganiro ciza mwakuye mu byinshi muri kino kiyago twagiranye na Patient. Kaze kandi naho mu kiganiro gikurikira. Murakoze.